nababwira nuko tutazoba deseva nkuko bivanye n'imikoranire dufitaniye na kinyobwa Primus canke contrat ziba zihari, tuzoragerageza natwe tuvyitwaremo neza hama umuvugana. Assalamu alaikum kwa Islamu. Je banyita Girukwishaka Boniface aka B-Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando mumera mashimf sama aka menshi mazina. Hama icambere noherako no kwisi yose abaririmbyi ba mbere babagwiza tungana baraperi, hariho umwe bita PDD, hariho Jay-Z, hariho abo bita ba 50 Cent, abo bose n'abantu bagira umudeho rap nabo ni bitwa abanyamuziki. Urukurikira abandi baririmbyi bazoshikirwa si twebwe twenyene, rero nibaza ko umugambi mwiza wa Braludi ku baririmbyi. Twe turi tayari gukora ico baduhamagariye. Yambo mwese, je nitwa Kiriko Akil canke Badman canke Son of Jah. Ingene ibintu bitunganije ego c'est vrai anya tubona ngaha nibo novuga abaserukizi ba Primusic, mugabo aho tuba turiko turagenda tuba dufise n'abandi ba artiste novuga bari ku rugero rwo hasi gatoya, ndondera umucoach beaucoup plus kugira ashobore guteza iyo ngabirano abo bahiganwa baba bafite, bagashobora kubaha iyo coaching kugira bashobore gutera imbere. Donc uwo mucoach si kubera waba artiste, ntazoba aje kubera aba artiste, azoba aje kuri abo bantu bo mu ntara zigenda ziratandukana, abadugiriza iyo ngabirano batigeze bamenya canke batigeze bakorera. Urakoze cyane, arimbuze ngo abakenyezi ntibabajije none arabonetse. Sauve l'honneur. nitwa Judy Kaino ni Colombe Femme. Turazi yuko imyaka muri mu ma edition yagiye ararengana hagenda haravugwa yuko abaririmbyi ba rap badashobora kuza muri Primusic. Mugabo turabona ko ari impano yawe niyo mateka yawe. Mbega uyu mwaka muri Primusic abaririmbyi abakora rap kuko nabo ni impano yabo bazoshobora kwizana muri Primusic. Urakoze ku kibazo. Ego cyane ndabizi yuko ico cyarabaye impari cyane mu iheruka kubera ntitwabahaye amahirwe yuko bashobora kuja nabo nyene mu ihiganwa. Mu rugabo ubu mwaka bazohambwe iyo chance nabo nyene yo guhiganwa, nta numwe azoba akumiriwe. Nimba atarakabanga twomenya jury zo biri muri Primusic umwaka. Ego urakoze cyane. Jury igizwe n'abantu batatu, harimwo Amiri ngira Amiri Promuramunsi, hazoba harimwo Koli, ngira nawe nyene n'abantu basanzwe baproducinga imiziki. Hanyuma turafise n'uwundi tumaze gukorana muri Tagata, Francis Muhire. Ego azoba araho. Biraryoshe. Abagabo ni l'année prochaine, abagore ni l'année prochaine. Igihe iheruka nivyo harabaye amajambo imari, mugabo je gushika n'uno munsi nta numva womenga nta n'igituma ayo majambo yoba yarabaye, kubera natwebwe n'umunsi tumaze iminsi tubona abartiste bacu bajabuka nabo nyene mu mahanga kugira bashobore kumenyekanisha izo mpano zabo, kandi bakakiranwa iteka ubweze hamwe. Natwe twoza turahagarara tuvuga ati nta muntu n'umwe yaza ngaha kwerekana ubwo bumenyi bwiwe. Nibaza yuko natwebwe vyo tugarukako. Nico gituma n'abartiste umuntu wese ariko arakora ashiramo inguvu nuko nawe nyene ashaka kuronka amahirwe yo gusohoka imbibe. Nyamba uko bose bavyiyumvira nuko natwe tutoza turabuza yuko hari abantu boza ngaha kugira
badufashe kwigina kutwerekana impano ziri hejuru nabo nyene basanzwe bafise nk'izabo ngaho. Je nico noshobora kwishura kuri ico kibazo. Gira amahoro. Je nibaza ko uno munsi ata amajambo menshi mfise yo kuvuga, uretse ko nyene batwitege ko ibyo dusanzwe tubahereza n'ibirenze ibyo babonye. Kubera ko nibaza yuko dufise umwanya ukwiye wo kwitegura, hama tugategurira abatwizeye uyu munsi kuduhereza kugira ngo dushobore gupresenta ibyo batuziko. Yahama ikindi babwira nuko tutazobadeseva nuko bivanye n'imikoranire dufitaniye na Kinyobwa Primus canke kontra ziba zihari, tuzoragerageza natwe tuvyitwaremo neza hama tubashimishe. Numva ari byo navuga. Merci. Yesu ashimwe cyane. Umuvugana. Assalamu alaikum kwa Islamu. Je banyita Girukwishaka Boniface aka B Face on the floor aka Rap Yuda aka Rap Commando nkumera amashimwe sama aka menshi mazina. Hama icambere noherako nuko nobanza gushimira Brarudi kuba yaratwiyumviriye ko kubera ko abaririmbyi bari mu Burundi bararenga igihumbi, kuba turi bane kuri no liste nibaza yuko ari agateka baduteye mu bakomera amashi vraiment. Hama igikurikira jewe natanguye guhiganwa muri Primusic muri 2012 ngenda njanye umudiho wa rap nishikayo bambwira ngo ivyo bintu uri kurarapagura n'ibikisha sohoka. Nce ngenda mfise imihari kubera ko niyo style nari nkunda kandi niyo nari nshoboye, ariko ubugira kabiri nce subira na inzigo muri 2013 nce ngenda ndirimba indirimbo ya Chris Brown yitwa I Should Kiss You, nce mbu wa mbere mu Kayanza baramana certificate. Ubwo rero maze kubikora nce ndabona yuko kumbe ivyo bashaka hanini ari umuziki uri melodique. Mugabo nce ndiyumvira ni eske ko umuziki wose naho iba ari reggae, iba ari dancehall, iba ari rap, wose bawita umuziki. Nubwo nari umujournaliste ndaza kumubaza Bernice nyihanganire gatoya. Muri Primusic zose abatahukanye ubushimwe nta muraperi yigeze abamwo. Ifoko jewe icyifuzo canje ntabwo ndabategeka. Ndifuza yuko mwaha amahirwe abantu bagira umudiho wa rap kubera ko nabone bitwa ba artiste. No kwisi yose abaririmbyi ba mbere babagwiza tungana baraperi. Hariho bita PDD, hariho Jay-Z, hariho abo bita ba 50 Cent. Abo bose n'abantu bagira umudiho wa rap nabone bitwa abanyamuziki. Nabo mu bahakajyo kubera ko baraperi ni benshi kandi bafise impano kuko nayo yitwa impano mu zindi. Hama igikurikira nuko ikibazo yatubajije Nova, twebwe tuzogerageza uburyo bwose mu byo dushoboye. Abantu bazoza kuturaba ndazi ko atari ubwa mbere baramaze gutubona, uretse ko ari ibikorwa biguma vyiyongera, ndazi ntituzobamara amaza n'abaduhaye akazi ntituzobamara amaza. Dusenga Imana gusa duhamagara. Murakoze cyane. Mwese je banyita Double J Bad Boy Killer, umuririmbyi w'umurundi. Nta byinshi numva novuga atari ugushima bwa mbere na mbere Brarudi kubona yaduhisemo muri benshi. Ni ikintu cyo gushima, ni ikintu cyo gukenguruka cyane. Ikindi cya kabiri noshima nuko biyumviriye no ku bandi baririmbyi kubera Uburundi busa abaririmbyi benshi bafise impano kandi bafise n'amazina akomeye. Rero no munsi kubona bahisemo abandi baririmbyi nibaza ko ari ikintu cyo kwishimira. Urukurikira abandi baririmbyi bazoshikirwa, si twebwe twenyene. Rero nibaza ko ari umugambi mwiza wa Brarudi ku baririmbyi. Twe turi tayari gukora icyo baduhamagariye, turi tayari gukora akazi kacu kuko twarabihembewe. Rero abafana batwitege, nibaza ko ari akaryo keza ko guhura n'abafana bacu bo mu mihingo yose y'igihugu, kuko benshi ni babandi usanga badafise n'uburyo bwo kuja mu biteramo
benshi ntibaza mu biteramo byacu ariko ku bwa Primus tuzoshobora guhura tureke no kubaririmbira gusa tuzokwifotoza hari n'abazoba tubonye irya mbere rero twe turi tayari guhura n'abakunzi bacu mumfashe dukomera amashyi menshi ikinyobwa Primus mwakoze Yambo mwese je nitwa Kiriko Akil canke Badman canke Son of Jah nibaza ko byinshi bagenzanje babivuze ariko nanjye reka nshimire Brarudi nongere mbwira abakunzi b'ibikorwa byacu bitegure twebwe turiteguye cyane murakoze kubona mwitavye akamo twabatumiriye hanyuma tubasaba yuko iyo nkuru muyikwiragiza imenye benshi bashoboka tuzogire amahirwe yo kuronka abantu benshi biyandikisha hanyuma ako kantu twateguye by'ukuri gatahane umuntu agakwiye sawa mugoroba mwiza merci